Hello guys, muri ino video tugiye turabira hamwe ingene ushobora kubika utuntu twiwawe kuri email yawe. Ubundi nagomba ngo dutandukanye ico bita email na Gmail. What is the difference between email and Gmail? Email ni address electronique nkuko twavuga konte ubukoresha kuri ikintu kanaka, ariko tuvuze Gmail ni application ishobora kwakira iyo address ya email. Okay, rero nta kintu umuntu azosaba kuvuga ngo ingene ngo ndungikira Gmail yawe. Gmail nta muntu ayirungika kuko ni application, ariko email ni address kanaka ishobora kuja muri aha tuvuze email naka ni sakabaganwa@gmail.com. Iyi niyo email yanje. Mabona hariko amazina nakoresheje, hariho amazina nakoresheje kuri iyi email yanje. Nko tuvuze amazina urabona ni Eric Sakabaganwa. Rero ibi bintu biratandukanye, twige kubitandukanya. Twumve ko email araka ko ngaha hepfo gafise iyi arobase, right? Hanyuma tuvuze Gmail ni ino application twinjiriyemo, birumvikana ni application twinjiriyemo tugashiramo iyi email yacu, right? Rero ico tugomba turabira hamwe muri no video ni ingene ushobora kubika ibintu byawe byose, amafoto, amavideo, abanwanyi ukabibika kuri email, my friends, right? Tuza kugenda etape par etape, ndabereke ni gute ifoto bayibikako, ndabereke ni gute video bayibikako, ndabereke ni gute abanwanyi bababikako hamwe utazigira ubatakaza. Ico rero kugira ngo kigende neza birasabwa ko email yawe ubuyizi ukacumenya na mode pass yayo, kuburyo ko umunsi wose wodandaza telefone uraza kuza uyideconnect. Ndabibutsa ko abantu mutibuka ingene ba deconnecta email, byose muri no video turaza kubiraba ingene wideconnecta kuri email. Uca muri parametre, hanyuma umva kirazira yuko telefone yawe warayibitse ku ivyo bintu byose ukacudandazanya n'ivyo bintu. Umva ko mu bisanzwe ubukoze kosa wowe udandazanye amabanga yawe. Okay, uracuza hano kuri password and account, hanyuma ukacuduga hano handitse Google nubwo ucumanuka hano telefone zimeze gutandukanye. Nkora urabona je mfise ama email atatu, nyimba nkakara ngomba ku deconnect ndinjiramo nkuko, hanyuma nkafyonda hano handitse remove account, baca bambaza ati nyene ugomba gukuramo account. Ku bantu musanzwe mukoresha ibintu by'amashema, ama password, ama finger n'ibindi, imbere yo kuri removinga barakubwira ukabanza ugashiramo irya shema ya telefone, hanyuma ucukora kuri remove. Nkikora kuri remove email yanje ibivuyemo, hanyuma nkabona gutanga telefone, right? Reka rero tugende turabe ingene ushobora nko kumodifya nk'ifoto ya profile ya email yawe imbere yuko tugenda ku kuntu ushobora kubikako ibintu. So ugomba nko kumodifya ifoto, urashaka kuza ngaha muri application ya Gmail. Murabona ino haza abenshi urudome rutangura ajya amazina yawe, ucufyondayo nkuko, hanyuma maze gufyondayo murabona ngaha hareka akantu kameze nk'agafoto ngaha nk'agakamera, right? Ucuza ukacugafyondako nyene aka gakamera, ucuza ukagafyondako. Murabona hano hariho ahantu handitse ngo change yes canke remove. Ushaka ifoto urayikurako burundu canke ukayihindura. Reka tuce kuri change. Tumaze guca kuri change birumvikana, ucuca hano handitse device follows, hanyuma allow uca tuyiha uruhusha nk'akarorero dufate yuko tugomba gushirako nk'iyi, turaza tukayigira komsa nyene, hanyuma tugaca duconda save as profile picture ifoto nyene, hanyuma tukayupdatinga guys, right? Gallery, acha duconda kuri gallery ifoto mukanya ira jako ikibazo ca ma connection, right? Turahejeje tumakora barengene ushaka kubika ko ibintu. Ugomba kubika ko ibintu ucuja ngaha muri Play Store yawe, hanyuma ugateshaje application bita Drive ukagafyondako nkuko. Ku bantu muza gusanga mutagafise urumva muraza kugateshaje ngaka Drive, Google Drive. Shaka yarameze nk'iguheranye uraza ko updatinga, ariko je ntayo na updatinga. Reka ndabe ko itoba iramperana, hanyuma heje kwitesharija nyene ucuza hano mu application cyo fyonda Drive,
nkuko. Umaze gushana kuri drive waza kuca hano handitse file. Aha kuri file, aha hepfo ufyonda kuri file. Umaze gushana kuri file, murabona ahantu hari ikintu ca plus, aha plus, right, plus. Murabona ahantu handitse folder, aha kuri dossier folder. Vyiza urabanza ugakira akadosiye. Nimba ugomba kubika nk'ifoto ukayita ati photo, right, photos, okay, photos. Ariko drive akenshi ikora uri kuri wifi, murabona je ibi byose ni ibintu nagiye mbikako, right. Reka ndabereke utari kuri wifi, kuko nanje sindiko ndakoresha wifi, kuko hari abantu usanga batari ko barakoresha wifi. Reka ndabereke utari gukoresha wifi ingene byogenda. Uza kuca hano nyene muri Gmail, okay. Hanyuma ucumira nk'ugiye kuyandikira message, aha kuyandikira message nkunku, okay. Urabona hano handitse from Sakabagano, reka tuyandike kuri Sakabagano nyene, okay. Urabona kwica yizana nkunku. Hanyuma ucuja hano kuri subject uyite photos, right. Ucuduga ino ruguru ino kuri aka kantu ucugira attach file. Hanyuma ucugira attach file aha hejuru. Hanyuma ucuca no kutuburungu dutatu no mwikeri, ucuca kuri stockage interne. Ucuja ari nka foto urumva biravana. Urabona ko izi ari dossier za telefone, biravana ari dossier wafotoye. Ucuca hano handitse DCM. Hanyuma ucuca hano handitse camera, yeah. Ucura iyo foto kana ko ugomba gushirako, turondere ya yindi nyene nitwaye ko turaraba ifoto kana ko ugomba gushirako. Dufate ko ari nki, yeah. Hanyuma uhejeje ibi, murabona hajya hejuru hari akantu kanditse ko send, send. Uca ufyonda kuri akanyene send. Ifoto sending sent, already sent. Ifoto yamaze kugenda, yeah, ngiye yamaze kugenda. Hano tuyifyonze ko nkuko, icakora tuyifyonze ko nkuko, duca tuza kuri aka kantu kugirije muri ya drive. Hano kuri aga symbole ka drive, okay. Cha dushonda nkuko, avyumva tuyifyonze ko nkuko, murabibona. Cha tuza handa hejuru, hariya hejuru, aha cha dushonda kuri save to drive. Umva hariya muri drive ucayo uri kuri ntuzenya, hariya muri drive ucayo ari uko usanzwe uri kuri wifi. Mugabo urabona uciye muri Gmail ukoresha amamega asanzwe. Reka rero tuje muri drive, mu kuyiraba cha twicira muri drive. Chume drive turabe, yeah, yes, turabe muri drive, turabe ijambo hari turabe muri drive. Aha connection ntirashikayo neza, ntirashikayo, mugabo ndazi neza ko yamaze kuba ishika. Ni urabona c'était iya 7h54. Ibyo twa connection mes chers amis, ibintu kugira bikore bisaba kuba ufite connection nyinshi. Ni nyene murabona ko muri drive dossier yayo yamaze kuba ishikayo, ya ntazo kudutesha umwanya, iraza gushikayo. Contact turashitse ku banwanyi. Abanwanyi nabo uraza kuza muri application yitwa contact, uraza nyine ukarosheresha application yitwa contact, ukayishonda ko nkuko. Hanyuma abanwanyi ngomba kubika, uraza ugaselektiona nkuko, urafyonda nkuko. Mati reka ndabereke neza, uraza ugafyondako. Murabona hano hase multiple selection, ucuza ugafyonda ko nkuko. Ucigenda uremeza bushaka, ukemeza, right, ukemeza, ukagenda urabemeza, ukabemeza. Uhejeje abushaka, murabona hano hepfo hano handitse share, ushonda kuri share. Hama ukacita mico bita vcard file,
hama wico ukora uca hano kuri Gmail nyene kwa kundi, right. Bano yamaze kuza iri vcard, uca wandika, uca wirungika kuri ya email yawe nyene ya Sakabagano. Ngiyi yamaze kuza, uca wandika ati abanwanyi banje nk'akarorero kugira tuje bize kutura kubibona. Hanyuma uca usubira hariya ruguru ukandika ijambo send, right. Burya twebwe ico dukora turaza ngaha kuri email turabe ko bagiye, yes. Bamaze kugenda uca tuza rero ngaha tubaduze muri drive, tuse tugafyondeko nkuko, tugafyonzeko uca tuzi no ruguru shonda kuri save birumvikana. Preparing to upload files, ikiragerageza ku uploading, burya yaje ku uploading. Tusigara tuza kubarabira muri drive yacu, bitiro biraduca kure. Ariko hagati aho ndabereka n'ahandi ushobora kubirabira ni drive utayifise, ndabereka n'ahandi ushobora kubirabira. Yes my people, connection ngaha umva biratwaga connection katari gake, gusa murabona aba vcard ko bamaze kuba bashika. Ngibi ngaba you modified setter 59, ndibaza murababona setter 59 ko bamaze gushika. Nukuvuga ya foto nayo yacu, nayo ngiyi setter 56. Reka tuyirabe tuyirabe. Sorry kidogo my people. Sawa, ntizashikamo neza ya uploading. Ushaka kubiraba rero utiriwe acalia naho acana hano kuri Gmail, ucalia kuturungu dutatu, ucana kuri send messages. Ngibi ucubishikirako vyoroshe, utiriwe urishusha umutwe. Ngiyi uciraba vyoroshe, ukeneye kuyitelecharge ucuza ngaha. Hanyuma ukacana kuri download uku, right. Uca kuri download kuraba ingene hano mugihe wari mu email yawe umaze kuyifyondako, co wigira muri gallery nyene nk'ibisanzwe. Gallery co turaba mu downloads muzo twatelecharge tuyirabe. Sorry, ushobora gucana none muri file. Muri file Chigwa ni kirekire ariko ni chigwa c'akamaro, ni chigwa c'akamaro vraiment. Murakwiye kugikurikirana, shasha kuri download. Ndiyazi foto murayibona yuko yamaze kuba iba telecharge just now. Ngiyi foto yamaze kuba telecharge. Ivya drive monye bibavuruze, murabona ko mushaka kwicira muri Gmail, kuko nkuje wito nabitse zose zira mwabonye muri drive. Reka ndabizibereke zira mwagemo na muri nkwano ya vcard. Izi zose ni foto nagiye mbika kera cyane. Ana nkizi nizo muri 2024 muze muraraba n'amatariki. Ana nkini yo muri 2019. Ana nkibi ni bintu nabitse 2019. Aba banwanye vcard abana ba 2019, right. Izi foto zose kamera ana ibintu bya 2021, sawa. Aha hose muze muraraba itariki ni za 2020. Nka tugiye muri ya drive, muza gusanga ari ibi vcard bya kera binyene mubona bitonze ngaha. Nizi foto zose zidokima mubona ziri ngaha, right. Ariko nanone nshobora guca aha kuri home ikanyafishiriza mu madosiye. Ibi vyose ni ibintu nagiye mbika, aya nama video nagiye mbika. Wana nk'iyi ni film yitwa John Wick. Izi ni programme dukoresha mu kudecoda zose zibiseko. Buri kintu cyose mwabonye ugomba kubika ko byose ni ibintu byoroshye cyane. So ndabashimire mwe mwakurikiranye ino video kuva ku ntango gushaka kumpera. Ari kibazo ufise utatahuye neza, andika muri commentaire. Ari n'ikindi kigwa bifuza ko tugukorera, tuba tuhari. Thank you for watching.